Bakunzi ba cano umuco w'ijambo, ndabahaye ikaze aho muri hose. Ndizera ko mumeze neza, ndizera ko mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu, ndizera ko ubuntu bw'Imana bukibahagije mu mitima yanyu ndetse no mu buzima bwanyu bwa misi yose. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye, guhaye icubahiro Mwami, tugushimiye ibimenyetso n'ibitangaza ukora buri munsi Mwami. Tugushimiye ukuntu waduhaye umugisha kugira ngo twongere kubona uyu munsi, tuwunezererwe, tuwuhimbarirwemo Mwami. Tuguhaye icubahiro Mwami Imana, turaguhaye icubahiro, turavuga ngo urakoze, akira amashimwe yavuye mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, turaguhaye ikaze na karibu kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu wawe Mana aba ari we akirongora kuva gitanguye mpaka giheze. Ndasenga mpwemu wawe Mana yanje kugira ngo agenderere abantu bose bariko baradukurikirana hano kanya, canke abazokurikirana kino kiganiro mu minsi iri imbere. Mpwemu wawe abatahuze, mpwemu wawe abigishe Mwami uzokoze. Ibendera ryawe ry'intsinzi rihungabane mu mitima ya buri muntu wese mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe Mwami uganze. Urakoze Yesu Kristo, urakoze Mwami. Tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kumbure n'ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu. Ku mazina nitwa David Nicunga, bw'izina ry'umurimo ba Bishop, akaba ari je nkunda kubana namwe muri bino biganiro misi yose. Yesu nashimwe. Rero nimba utarakora sabone, ntimeze dukore sabone kugira ngo uze urabana natwe buri gihe uko dushize ikiganiro gishasha, bace bakwereka notifications ikwereka yuko hari ikiganiro dushizeko. Yesu nashimwe. Rero ni ibiganiro vyiza ariko birafasha abantu benshi, shingiye ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 119 ku murongo w'105. Cano n'ibiganiro vyose bica ngaha bijya bishingiye kuri iyo Zaburi. Twahamagariwe kuba mu muco. Imana irera, natwe dutegerezwa kwera. Rero kugira ngo tubeho twera, twejejwe, turasaba kugira ijambo ry'Imana mu mitima yacu kugira ngo ritubere umuco, hama ritumurikire mu nzira tuba turiko turacamo. Uzoze buri gihe uribuka ijambo rimwe Dawidi yavuze. Yaravuze ngo Mana, nabise ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumurako. Rero ijambo ry'Imana iyo rifise mu mutima wawe rikubera itara, rikubera umuco, hama rikakwereka ukuri kose, icyiza n'ikibi, ico ukwiriye gukora n'ico udashobora gukora. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana vy'ukuri ari nkenerwa cane kuruta ibindi byose mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ibiganiro vyacu ubona cano yitwa umuco w'ijambo, ibiganiro vyacu bikaba bishingiye kuri Bibiliya, ku buryo twebwe dusesangura. Se n'ikibazo warabajije pastori bawe n'abandi bakakwinyisha, ariko twari tugacukumbura mpaka umuco ubonye, kuko ahantu hatari umuco haba hari umwijima. Barundi barayamaze ubu neza, bavuga ngo iki kintu nta muco ndakibonamo. Iyo atakuri kurimwo babona ko harimo umwijima, bagaca bavuga ngo nta muco ndakibonamo. Yesu nashimwe. Rero tumaze kugira umuco,
bica bigufasha gutahura. Rero umuntu agendera mu ijambo ry'Imana naho yigera agendera mu mwijima namba. Yesu nashimwe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kwinjira mu kiganiro ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Aho tuza kurabira hamwe intama mbega niki, ninde, isigura iki. Kuko muri iyi minsi hari ibintu byinshi biri mu madini sinzi nuko none bisigura, ariko amadini harimo gucanganirwa kwinshi. Yesu nashimwe. Harimo ugucanganirwa kuko urashobora kubona umuntu yahagurutse ubwa mbere, yahagurutse akorera Imana by'ukuri, ukuri no mu mpwemu, yahagurutse avuga Imana, yahagurutse yigisha, yahagurutse ahanura, yahagurutse afise amavuta, ariko mu bisi ukabona yabaye uyundi muntu. Ku buryo by'ukuri nuko Imana yamukoresha bwa mbere ariko kimukoresha hama agaca ahitamwo kugurura uyundi muryango ngo kugira ngo abandanye kubaho bwa buzima yarabayeho ubwa mbere. Reka mvuge iki kintu gisubiremo. Umuntu arashobora guhaguruka mu mbaraga z'Imana canke mu nguvu z'Imana, Imana ikiramukoresha rwose, abantu bakamukunda bakamwemera, ariko mu nyuma agaterwa akaja hasi. Amaze kuja hasi akavuga ati no, sinshobora kwemera yuko ibi biba. Nari maze kumenyekana, abantu bari banzi ko n'umukozi w'Imana, ko nuzuye imbaraga z'Imana, imbaraga zagiye, ububasha bwamwemera n'ubushobozi bwe byamvuye ko mbehuko no. Agaca arondera izindi nzira. Niho abo bapasitori ubona bakoresha ibyo bintu by'amavuta n'ibindi imbaraga za fake, ubona baca batangura kuza bakubwira ati hey my friend, wewe naenda kuza kunuku nuku, wewe naenda kuza kunuku nuku, none bimeze gute, byagenze gute ko wahindutse, ngo nkoreke umuntu yo gufasha. Kagutwara hama gasinya amasezerano kugira usubire kuzuza cya gice kibuze muri wewe, kugira abantu bagume bakona muri za mbaraga kandi atari imbaraga z'Imana ziriko ziragukoresha. Ivyo byose rero biraba, ukibaza ngo abo bantu ariko urafasha canke babona yuko wuzuyemo imbaraga z'Imana, ukibaza yuko babaye impumyi badashobora kubimenya. Hagira ngo ndakubwiza ukuri, urusengero rwose ntihashobora kubura umuntu umwe basi Imana ihishurira yuko imbaraga ukoresha zitava ku Mana canke ziva ku Mana. Wewe niwabona umuntu ukabona ariko arakora ibimenyetso n'ibitangaza ndetse n'ibindi, mu by'ukuri Imana irakora ibitangaza, ariko na Satani aragera kopi. Niwabona umuntu ariko arakora ibimenyetso n'ibitangaza abantu bakurumbi, nta kibazo, uze ufate umwanya ubanze usenga Imana. Uyu muntu Mana ava kuri wowe cyane. Nibuka umuzungu umwe araho yaraje kwigisha ikigwa cyitwa spiritual warfare, ambara mu buryo bw'inkwemwe, ariko mbonye ibintu ariko arakora ndavuga ati no, naragiye. Fasha amasengesho y'iminsi iminsi 3, amasengesho y'iminsi 3, ndabaza Imana
Imana ikirampisha irambwira ati raba uyu mugabo ku munsi wa gatanu azokora iki? Hari umukobwa ngaha mu ishuri ukuguru kwiwe kutameze neza kumugaye, azogukorako, azomusengera kandi azoshikira. Ico nico kimenyetso nkweretse yuko avuye kuri jewe. Ivyo Imana yabimbiye ata n'umuntu n'umwe nagiye kubibaza, kuko turafise uburenganzira bwo kugenda gusenga Imana kugira ngo iduhe umuco aho tuba tuzazaniwe. Niyo mpamvu Yohana wa mbere 4 yaciye avyandika neza, aravuga ngo bakundwa, mupime canke mugerageze impwemu zose ko ziza zivuye ku Mana, kuko Satani canke abakozi ba Satani baza biyoberanije ko abakozi b'Imana benshi baramaze kuza ngaha muri iyi si, kandi ubona baje bakora ivyo bimenyetso n'ibitangaza n'ibindi n'ibindi. Ariko ibitangaza vy'Imana nubwo Satani yobijya kopi akabikopiya gute, biza bitandukanye. Kuwa gatanu harageze mu masaha yo mu gitondo kwehera, uwo muzungu aragenda, niho nanibereye n'amaso yiwanje muri iryo shuri, intanti nari ndarongoye iryo shuri. Umuzungu arafata kuguru, abona kurya umuntu yavunitse canke ubona nyene ukuguru kwihindukije gufa risubiye mu kibanza. Burya niko vyagenze. Burya ahejeje kwigisha saa 6 namubwiye ati abanyeshuri bose bakiri ngaha, namubwira ati ibintu wariko urakora ngaha bikuri vyaranteye amakenga, ku buryo nafashe umwanya ndasenga Imana, ngira Imana imishurire wewe uburiwe. Hama Imana yanshingiye ntahe vy'ukuri gukorera Imana. Umugabo ikintu yambwiye ati wewe uranezereye, kuko n'abantu bakenyi bashobora kugenda kurondera Imana bashaka umuco ahantu batabona umuco. Yesu nashimwe. Rero ibi niko ndabivuga kugira ngo bifashe wewe uri kurankurikirana, kuko hari ibinyoma vyinshi twakuriyemwo ndetse tubayemwo n'uyu munsi. Cane cane abana b'Imana, abo bantu twitwa ngo n'abakristo, bariko baragiramwo ingorane, biriko birabica, biriko birabahindura, bariko baraba abandi bantu, kuko hari uburenganzira bwabo bafise dushaka kubiba, nk'abapastori, nk'ababishopu, nk'abaki n'abandi, kubera wowe atatitira afise n'ubwo rusengero. Si umwana w'Imana, si umukozi w'Imana. Ariko mwibuke neza, Imana ntigira abuzukuru. Muri Kristo Yesu twese turavukana. Rero umuntu yavuye mu rutonde rw'Imana, atagikoreshwa n'Imana, akoreshwa n'izindi mbaraga, ntazotinya kuza avuga ibintu bitandukanye n'ivy'Imana ishaka. Kuko uyu munsi birababaje uri kurabona nk'abapastori, ababishopu n'abandi bose ashobora guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana akavuga ngo Imana ntishobora kuvugana nawe itavuganye nanje. Imana ivyo igomba kukubwira wewe ibanza guca kuri jewe ikabimbwira, hama igaciza kwibwira wewe. Ariko je nobaza uwo muntu, wewe urinde wewe? Uri umupastori runaka, witwaje iki? Umubishopu nde, witwaje iki? Kugira Imana wewe kugira ivugane nanje canke n'undi muntu wese ibanze kuza guca kuri wewe.
uri Yesu Kristo. Uri Yesu Kristo, uri inde? Uri mwene wabo n'Imana? Uri mwene wabo nande? Kugira Imana wowe ibanze guceko, kugira ivugane n'abana babo. Ibi ni ibintu abakristo bakwiye kuba maso, bakavyuka bagasoma Bibiliya. Ahantu Satani ariko arabafatira ni hamwe, kubera badasoma ijambo ry'Imana. Nta mwanya barafise, umwanya ayo mafaranga n'ibindi kuyarondera, ivyo vyose bakabirondera, ariko umwanya wo kurondera ijambo ry'Imana no gusenga Imana vy'ukuri wapi? Uwo mwanya ntawo bafise. Rero babandi bafise uwo mwanya niho bazogenda bagasoma imirongo mwebwe ibaka uburenganzira bwanyu bashira hasi, ikabereka yuko mbese ku Mana ataco muri. Ariko ico ni kinyoma. Nta hantu na hamwe vyanditse yuko Imana kugira ivugane nawe ibanza guca kuri pastori wawe. Ntibishoboka, ntibishoboka. Nta hantu na hamwe ivyo ntaho vyanditse, kandi ntaho turanabibona. Abana b'Imana bafise uburenganzira bwabo bwo gushika ku Mana. Bapastori, bishop n'abandi bagenzi banje, nimuze twigishe ukuri. Hari ijambo abantu bakunda gukoresha bakanikoresha na nabi, ijambo rya Samweli na Eli. Aba bantu niryo bakunda kenshi guca bavuga ko ngo Imana ntishobora kuza kuvugana nawe, ibanza guca kuri jewe bishop. Oraba Eli Imana yavuganye nawe, Samweli yavuganye nawe imbere yuko Imana ivugana na Samweli. Ariko abo bantu baba bariko barumviriza uwo muntu ntibabanza kuraba mbega Samweli yari mu ntoki na Eli yari mu ntoki. Umaze gutahura ivyo, urabona vyo kuri yuko Samweli yarakira umwana, yarakira umwana mu bintu vy'Imana. Ntiyarazi kumva ijwi ry'Imana, ntiyarazi Imana uko ivuga, ntiyarazi uko Imana ivuga. Wewe yaca yibaza ati ninde? Ni Eli ampamagaye, kuko niwe muntu tubana muri iyi nzu. Rero na Eli urabona ko vyigezaho bikameze gute, ntiyabitahuye neza ako kanya. Yaramubwiye ati genda niwasubira kumva iryo jwi kandi uca umubwira ati sabwe Mukama umusavyi wawe akuteza amatwi. Rero ntushobora kumbwira ngo wewe uri bishop canke uri pastori ko Imana kugira ivugane n'abakristo ibanza guca kuri wewe. No, kuko ubivuze uko njambo ndakubaza ati none wewe uri umupastori ujejwe iki? Uri umupastori ujejwe iki mu rusengero? Uri umubishop ujejwe iki mu rusengero? Nimba Imana yavuganye na Samweli iciye kuri Eli bitewe nuko Samweli atarakura mu buryo bw'impwemu, bisigura abapastori bavuga ivyo vyose abakirisu babo ntibakura kubera batabigisha, ntibabagaburira ngo bakure bagere ku rugero rwo kumva Imana. Niyo mpamvu baba bakeneye yuko Imana iguma ivugana nabo, hama bagende bababwire ivyo bishakiye, ariko ntibabagaburire neza ngo bakure nabo bagere ku rugezo bumve Imana.
mbe mu nyuma yahajya niko Samuel yagumye agenda kurondera Eli ngo mbwire icyo Imana yavuze? No. Ko Eli yarageze igihe arapfa kandi Samuel agumana n'Imana, akorana n'Imana. Ingorane nuko abo bantu badashaka kwigisha abakristo babo kugira ngo bakure. Abapastori bose bavuga ngo Imana ishobora kuvugana n'abakristo itabaciyeko, muragabe, kandi byerekana yuko abakristo banyu babaye ibikuri mu buryo bw'impwemu, batagaburirwa mu buryo bw'impwemu, kuko umwana atajya neza aragwara kwashi, akura ibiro ntivyiyongera, ubuzima bwiwe ntibwigera bumera neza. Ariko nagira ngo ndababwire, umuntu wese ariko arankurikirana, nimba warahisemo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, kakubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukatuza akanwa kawe ukizeresha umutima wawe, ndakubwiza ukuri, ufise uburenganzira bwo gushika imbere y'Imana, udatwawe na pastori, udatwawe n'andi bishop cyangwa n'uyundi muntu wari we wese, ariko wewe ufise uburenganzira bwo gushika imbere y'Imana, kandi ufise uburenganzira bwo kuvugana n'Imana, Imana idaciye ku muntu n'uyu. Imana idaciye ku muntu n'umwe. Nta muvyeyi yobaho adashaka kuvugana n'abana biwe. Nta muvyeyi yobaho adashaka kumva ijwi ry'umwana wiwe. Nta muvyeyi yobaho adashaka kumva ibibazo umwana wiwe afise canke bimugoye, bituma yihebura, bituma yigunga, bituma atanezerwa. Nta muvyeyi n'umwe. Nimba Imana imeze uko, umenye yuko idukunda kuruta abavyeyi. Rero Imana ibikeneye kumenya cyane bikubabaje, ntawe wenyine ku giti ciwawe, ivyo uba waciyemo byose. Imana ibikeneye kumva akababaro, umunezero, mbese biri mu mutima wawe. Iyo abantu bibesha, muze dukorera Imana mu kuri no mu mpwemu, muve inyuma yo gukorera amafaranga, yo gukorera ubutunzi buhera, kuko ubwo butunzi uzobusiga ngaha, kandi n'ubwo kubaka amayetaje 10 ntiyabamwe yose. Ikintu kibikwereka n'ijya nzu ufise ivyumba 4 canke 3, byose ntubibamo byose, uba mu cumba kimwe gusa, cumba kimwe, kandi naco ntukiryamamo cose cyuzuye. Akiye gitanda uryamako ni kinini kwige. Rero waza ko Salomo yari kijuja kuvuga ati ivyo kwisi byose mbonye ari kwiruka inyuma y'umuyaga. Gati ni vyiza yo kuvuga ati Mana mpibinkuye, tazotuma mva inyuma yawe, kandi ntuzunyime, bigatuma nsuzuguza izina ryawe. Salomo yari yamaze kubona byose, yari yamaze kubona akamaro cyangwa ikintu kwitwa ubutunzi nyakuri bwariko. Yesu nashimwe. Buri mukristo afise uburenganzira bwo gushika imbere y'Imana, kandi ibi bintu biragoye gutahura no kuvyumva, kuko benshi babibona nko gucangana ikigwa, kandi ibisa abantu bose bashobora kubitahura. Kuko ngaha
umuntu umwe arashobora kundaba canke kunkurikirana gaca avuga ati uyu muntu ariko aravuga ngo dadi wanje. Umuntu ariko aravuga dadi wanje ibi n'ibi n'ibi. Kubera iki? Kubera hari impwemu zo gucanganikirwa. Abantu baracanganikiwe kugira ngo ntibumve ukuri, ntibamenye ukuri. Ariko twe ntituba turiko turigisha umuntu canke tuvuga. Tuba turiko turavuga Kristo Yesu. Ukuri kugira abantu barimo mwishima. Umuco nabo bamurikira. Turiko turavuga Kristo Yesu. Umuntu yakorera Imana azotinya kwiyita amazina n'ayandi yose Yesu yabujije abantu kwiyita. Imana idufashe cyane. Nimba vy'ukuri ushobora gutanga ubugingo bwawe, nimba ushobora gutanga umwe mu muryango wawe n'abandi kugira ngo koreshwe, kugira ngo kora ivyo bitangaza vya feke, zobura gute kwiyita ayandi mazina canke kugirira nabi abandi. Iyi si iracanganikiwe ku buryo abantu bumva n'ijwi ry'Imana ari bake. Ariyo mpamvu abantu benshi baguma bashaka kwiba abana b'Imana uburenganzira bwabo. Nimuze kuri jewe munyumve, ni jewe gusa nshobora kuvugana namwe, nkavugana namwe ivyo Imana impaye, ariko mwebwe Imana ntishobora kuvugana namwe. Ivyo birababaje. Umuntu ashobora kuvuga ivyo yitwa ngo ni umukozi w'Imana, wowe uri we wese. Ivyo birababaje. Burya n'umuntu yoba aterekwa, yoba adahishurirwa iki kintu, yomenya yuko vy'ukuri ubeshe. Kuko Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo abantu bagire gute? Bashike. Intambara yari gikingiriye ahera na hera kiratabuka. None rero aho uvuze yuko Imana ivugana nawe gusa, idashobora kuvugana n'abakristo, uvuze ngo igikorwa Kristo yakoze cyabaye ubusa. Kuko kiriya gihe niho twari dukeneye abaherezi bo kugenda imbere yacu kugira bavugane n'Imana mu gishingo cacu, hama baze batubwire. Bakristo uhumuke amaso y'impwemu n'amatwi y'impwemu, mwumve ico mpwemu yera ariko arabwira amashengero. Mureke kurongorwa n'ibigumbagumba, mureke kurongorwa n'ivyiyumviro, mureke kurongorwa n'ivyo bintu babahendesha. Birababaje kubona umuntu ashobora kuguhendesha. Birababaje kubona umuntu ashobora kuguhendesha brosada ngo wiborose neza, umote neza mu kanwa, ariko arijeho gukura y'amenyo. Ariko wewe ntavyo ubona kubera ubona ubwo burosi buba bufunze neza, tuvuga ngo ni bushasha. Muragabe, mube maso. Yesu yapfuye ku musaraba kubwawe kugira ngo icyagutandukanya n'Imana, icyakubuza kwegera Imana ikugweho. Ibi ndabivuga kandi nzobivuga uko ndabivuga. Abakristo nimuvyuke, mwikangure, mwikangure. Iyi si iracanganikiwe ku buryo abantu bariko barabona ibiriko birabaho n'ababandi basenga Imana by'ukuri
bacanganikiwe ku buryo bavuga ati none Yesu bimeze gute, twe turiko turajurajura, we aha twafashe iyi nzira tubona by'ukuri ko turi mu murongo nyawo, ariko hariya hanze na biriya bariko baravuga ibi bimeze gute, bimeze gute Yesu ko ata kintu uriko urakutubwira. Yesu nashimwe. Ibi ntibibaye ubunyene, ni ibintu vyamyeho. Yesu nashimwe. Abantu baracanganikiwe, abantu baracanganikiwe, babona umengo bariko barajuragiye, hariya baragenda bakumva ayandi makuru, hajya bakabona abandi bariko baragwanya Yesu, hama Yesu nawe ariko arigisha ibindi, ariko n'abantu bariko baragwanya Yesu bariko baravuga ibindi. Abayuda n'abafarisayo bariko baragwanya Yesu, bariko baragwanya ibikorwa ariko arakora, bariko baragwanya ukuri ariko arigisha. Abantu baraba bakabona Yesu vy'ukuri niwe ariko arakora ibimenyetso n'ibitangaza bitandukanye n'ivyabo, ariko baraba hariya bakabona n'ubundi none ni hehe ko twacanganikiwe, bimeze gute? Yesu tubwire ukuri bimeze gute? Yesu acaragerageza kubabwira ati intama zanje, ababaye intama zanje ngaba uko bameze nkuko babayeho. Mwibuke Yesu niwe mwagazi w'intama w'Imana. Rero buri mukristo wese ni intama. Igiti c'ivoka cyama ivoka, igiti c'imyembe cyama imyembe. Nta kuntu igiti c'ivoka gishobora kwama imyembe, kandi nta kuntu igiti c'imyembe gishobora kwama ivoka. Kristo niwe mwagazi w'intama w'Imana ukura abantu bicuma. Nawe uri intama y'Imana. Yesu nashimwe. Umuntu yamaze kozwa n'amaraso ya Kristo Yesu aba yarejejwe ahinduka intama. Yesu nashimwe, ahinduka intama. Yohana ibice 10 ku murongo wa 22. Maze haza iminsi mikuru yo kwibuka uguhumanuka k'urusengero i Yerusalemu, hari mu rushana. Yesu aragenda 23. Yesu aragenda mu rusengero rw'ibaraza rya Salomo 24. Abayuda baramukurikiza, abayuda baramukikiza, baramubaza bati uzogeza ryari gutera imitima yacu kujaragira ni nko kujagara canke kwayaza imijanke kugira gutega basha. Umuntu ajagara nyese udafisa ufadika, uri ngaho uri hariya hana asangwa uri Kristo bidufoborere. Urumva Yesu wewe yigiriye mw'ibaraza ry'urusengero wa Salomo nkuko vyari bisanzwe ariko biraba Yerusalemu, ngo ariko hari mu rushama, imvura yariho, yari mu gihe igwa. Yesu amaze kwigira mu rusengero mw'iryo baraza ya Salomo, abayuda bacu baramukikiza, amubwira ati twebwe turarambiwe no kuguma tujarajara tugenda hana hariya na hariya na hariya. Nimba uri Kristo bitubwire tubimenye, hama tugukurikire, tugukorere vy'ukuri ariko tuzi kuri Kristo. Niyo mpamvu bacu bamubwira kuri murongo. Abayuda baramukikiza, baramubaza bati uzogeza ryari gutera imitima yacu kujuragira. Yesu nashimwe. Kujuragira ni ukugenda hariya ukabura, ni kugenda hariya ugasanga siho, ukagenda hariya siho, ukagenda hariya ugasanga siho, ugasanga hari ibintu mbese vyuko niko kujuragira. Asanga uri Kristo
bidufoborere. Mwumva aba bantu bari kumwe na Kristo barajuragiye ariko ntibigeze bamenya Kristo uwo ari we. Kwa kuntu abantu baba biteze Yesu muri ubu buryo na buriya, uko igicapo cyabo bamufise mu mutwe, uko Yesu asa, zoza asa, ameze ukuntu. Nakugeze ukora abantu bose bavuga ngo babonye Yesu, ngo neretswe Yesu, narose Yesu. Umwajije ati yasa gute? Benshi ntuzotanga bariko barakubwira za foto babona muri ya mafilime canke ya mafoto amanitse mu mazu. Yesu nashimwa. Abo bantu benshi babajije bazokubwira uko. Ariko aba bantu bari baracanganikiwe, bagenda hariya avuga ati none ko tugenda hariya twumva uku nimba we uri Yesu, twebwe turarushe, imitima yacu yajuragiye, turarushe. Nimba wewe uri Yesu, bidufoborere tubimenye, imitima yacu iruhuke, ireke kuguma ijarajara tugenda hariya kandi ntitukuboneyo. Rero nimba ari wewe uri Kristo Yesu, bidufoborere tubimenye. 25 Yesu yaciye abishura. Yesu arabishura ati narababwiye ariko mwizeye. Ibikorwa nakora, ibikorwa nkora mu izina rya Data, nivyo binshingira intahe. Yesu yaciye ababwira ati jewe narabibwiye uwo ndiwe, ariko ntimwanyizeye. Kandi ibikorwa ndiko ndakora mu izina rya Data, ivyo rero nivyo binshingira intahe. Nubwo Satani ashobora gukora kopi, ashobora gukora original, uti kubera tubanze turabe Mose akigenda kwa Farawo. Farawo yaramusetse akibona atereye hasi, ya nkoni igahinduke inzoka. Yamubwira ati peti, wowe uracari peti, hamagarira ng'abanyamareba nimuze, muzane n'inkoni zirenze imwe, tumwemeze uyu mwana, tumwereke yuko ivyo bitabaho. Asiterera hasi. Ariko Imana imaze kubibona ivyo, ya nkoni ya Mose yaciye imiragura zijya zose. Farawo acarikanga, arabona yuko hejuru y'imbaraga z'abapfumu n'abarozi n'abandi hari imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe. Kandi imbaraga z'Imana zisumba izo. Bitangaza muri uyu munsi Satani ariko arakora ibitangaza bya fake. Ariko uyu munsi turiko turabona abantu benshi basarishijwe n'ivyo bitangaza. Umuntu aragusengera ngo ukuyemo abadayimoni, ahubwo akushizemo abandi benshi. Kubera iki? Ivyo bizi, ivyo bisabune, ibintu mwene ivyo vyose vyandagutakiwe ariko barakoresha. Be Yesu kataho yigeze abikoresha. Ubure kwigira kuri Yesu Kristo. Erega gukora ivyo bintu si inyungu ziwawe. Gukora ibimenyetso bitangaza si inyungu zawe. Kandi siko abantu bose bafise impano zo gukiza. Ivyo ni ibintu abantu batazi, batanamenya, bataniyumviye. Siko abantu bose bavuga ijambo ry'Imana bafise impano zo gukiza. Siko abantu bose bavuga ijambo ry'Imana bafise impano yo gukora ibitangaza. Wapi? Impano ziratandukana. Rero ibi ni ibintu abakristo bakwiye kumenya, bakavyuka, kava mu itiro barimo, ibintu by'ibitangaza bikareka kubazimiza. Satani ariko arakora, ariko igitangaza cy'Imana nta ngaruka na kimwe kigutera. Yesu yakoze ibitangaza mu izina rya Data, aranka kumwemera, ariko ivyo bitangaza ngo nivyo bimushingira intahe. 26 aravuga ngo ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanje. Base kwizera ibitangaza ariko arakora kubera iki?
kubera batari mu ntama za Kristo. Ni Yesu yavyivugiye umurongo wa 26. Reka nsome 25 kugira mu wumve neza na 26 mfatanije. Yesu arabishura ati narababwiye ariko ntimwizeye ibikorwa nkora mu izina rya Data, nivyo bishingira intahe. 26 ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanje. Rero umuntu yizera Kristo n'ibikorwa Kristo yakoze ku musaraba, uwo ababaye intama ya Kristo. Ukuntu rero abayeho bica bihinduka, ari mu buryo bw'impwemu n'ubwo mu mubiri. Yesu nashimwe aca atangura kubaho nk'intama, akamenya yuko umwungere wiwe ari Yesu Kristo, hama agatangura gukurikira ijwi rya Kristo. Kandi umwungere murazi kavugana n'intama ziwe. Yesu nashimwe. Reka twumve 27. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje. Ababaye intama za Kristo Yesu bumva ijwi ryiwe, nanje ndabazi nabo barankurikira. Ababaye intama za Kristo Yesu ababaye intama za Kristo Yesu bumva ijwi ryiwe. Nimba utumva, utazi kumva ijwi rya Yesu Kristo, by'ukuri urafise ikibazo. Wirabe yuko utari mu mpene. Nimba utari intama uri hene. Kandi mwibuke yuko ihene zizoja hehe? Ibubamfu, intama zije iburyo. Ababaye intama za Kristo Yesu, icambere bumva ijwi ryiwe, kandi nawe arabazi kandi baramukurikira. Nimba wumva ijwi rya Kristo, nawe arumva ijwi ryawe iyo uriko uramusenga canke uriko uramubwira ibikugoye. Rero si ukuvuga ngo uwo mupasitori wawe canke uwo mubishop wawe niwe gusa yabaye intama ya Kristo. Aha turiko turaba abayuda ngaha, vy'ukuri ntibari intama za Yesu kuko barase kwizera Kristo, banka kwizera ibikorwa yakoze, banka kumwizera n'ibitangaza byose yakoze, kandi abikora mu izina ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu yaciye ababwira ati ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje bakankurikira. Rero mwebwe mwase kunkurikira no kunyumva no kunyizera kubera mutarabo mu ntama zanje. Kubera mutari mu ntama zanje niyo mpamvu mutankurikira. Ese uri intama yande wewe? Uri intama canke uri hene? Umuntu wese atari intama ya Kristo ni hene ya Satani. Ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, nanje ndabazi nabo barankurikira. Ababaye intama ya Kristo bumva ijwi rya Yesu baramukurikira. Umve 28 ukuntu avuga ngo kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntaho bazokwigira bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, kandi ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanje. Urumva, nimba uri intama ya Kristo umenye yuko ufise ubugingo budahera. Ufise ubugingo budahera, nta muntu n'umwe ashobora gukura mu kuboko kwa Kristo Yesu. Ivyo bintu abana b'Imana bizeye Imana bakijijwe bakakira Yesu umwami n'umukiza, ukabaza ese woja mu ijuru? Ngo sinzi, ngo sinzi kabisa ko nimba nogenda mu ijuru. Ivyo bintu n'ubupfu, n'ukutamenya, n'ukutigishwa. Muze mwigishwe. 28 aravuga ngo kandi nanje mbaha ubugingo budashira.
urumva umuntu wese nimba uzi yuko uri intama ya Kristo ufise ubugingo budashira, kandi ngo ntabwo bazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira. Ntawe ushobora kubanshikura mu kuboko kwanjye, Satani ntashobora kugukura mu kuboko kw'Imana. Ntibishoboka, ntibishoboka, ntashobora kugukura mu kuboko kw'Imana habe namba. 29 Data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwa Data. 30 Jewe na Data turi umwe. Yesu nashimwe. Yesu aravuga ngo Data yabampaye niwe aruta bose. Nta muntu ashobora kubashikura bavuye mu kuboko kwa Data, kandi jewe na Data turi umwe. Yesu nashimwe. Ndibaza ko ibi bintu muri murabyumva nshuti zanje, nizere yuko ibi bintu muri murabyumva. Urumva yuko by'ukuri wowe ufise uburenganzira bwawe bwo kumva ijwi ry'Imana, ufise uburenganzira bwawe bwo kumva ijwi ry'Imana utabwiwe na runaka. Sindiko ndanka abavugishwa b'Imana. Bavugishwa b'Imana turazi barahari kubw'igikorwa, kubw'umurimo w'Imana, kandi Imana irabakoresha ibatuma ku bantu batandukanye. Hari nka message bagomba gushikiriza umuntu, hari yo kumutera intege, hari yo kumugarisha, cyane yo kumutuma ahantu runaka Imana igomba kumutuma, cyane uriko urarondera vy'ukuri gukonfirma ikintu maze iminsi uriko urasengera. Ivyo turabizi ndetse n'ibindi. Yesu nashimwe. Turazi yuko abavugishwa akanwa k'Imana gapana bose. Babavugishwa bahagaze neza bariko barakora Imana mu kuri no mu muremyi, aho muri mwese mubahwe mu by'ukuri. Nimba waritahuye uri umuntu udasanzwe, urakanwa k'Imana. Rero ni vyiza yuko wavuga icyo Imana ikubwiye, genda umireke. Yesu nashimwe kuko ntaco bikumarira. Yesu nashimwe. Rero abavugisha ntituriko turabagwanya, turiko turavuga ku migenderanire y'umwana n'umuvyeyi. Ijwi kujya wumva umuntu avugana nawe, urafise uburenganzira bwo kurondera Kristo akakuvugisha, ndaciye ku muntu wari we wese. Ubishaka wewe birashoboka ko biva mu gusenga. Si ibintu uvuga ngo ndabishatse uko, no. Biragusaba gusenga kweri, kandi gusenga cyane. Nubwo gusa ubuzima twamaze kubworosha, nta kintu umuntu aba ashaka yuko kimuvuna. Yibuka message imwe twahaye umuntu, ahubwo ati murakoze kuri iyo message, ngo ariko ngo nimba mubishaka ngo je nta mwanya mfise wo gusenga, ngo munsengera ku Mana hama ikabikora. Ego kweri, umunsengera mu gishingo cyanze ngo je nta mwanya mfise ukuntu. Nimba vy'ukuri ibyo bintu utabiha agaciro, ni gute je nobiha agaciro? Bikunda igikorwa ico umuntu aba yatumwe kuri wawe yagishikanye, ibisigaye ni wowe. Ni wewe ufate ingingo yo gusenga, ubishaka cyane utabishaka, ariko nuko Imana iba yavuganye nawe, yaguhaye message, kandi message iba yagushikiriye. Imana ishaka yuko igushikira. Yesu nashimwe. Bakristo aho muri hose, aya majambo ari muri Yohana ibice 10 era ku murongo wa 22-23, muyazirikane mu mitima yanyu. Menya agaciro ufise ku Mana, umenye uri we muri Kristo Yesu, umenye
w'Imana yakugize. Umuntu wese haguruka kubwira ngo Imana ntishobora kuvugana nawe, azoba kwise yuko utari umwana w'Imana. Ubu ihene, ihene umugabane wazo ni hehe? Umuriro udahera. Ihene nabo bose b'abanyabyaha. Ihene nabo bantu bose b'abanyabyaha batazi Yesu. Impamvu tuba turi ngaha iminsi yose kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza, bave mu buhene bwabo babe intama. Hari ihene zigerageza kwiyambika urusato rw'intama, ariko nubwo ihene yo kwiyambika urusato rw'intama gute, ijwi ryayo urayumva ukamenya ati ni ihene. Nubwo iba yiyambitse urusato rw'intama, irahebe gukumva ati ni ihene. Ihebeba nk'intama. Ni ihene. Hari ihene mu buryo bwinshi butandukanye. Umuntu wese atari muri Kristo ni ihene. Tukaba babaye intama za Kristo Yesu. Baramwizera kandi baramukurikira. Ndizera ko uyu munsi atahuye vyinshi kandi duhagarike ikiganiro cacu ngaha. Yesu nashimwe. Tugeze muri ka kanya keza ko umuntu yifuza kwakira Yesu Kristo. Vy'ukuri izeresha umutima wawe, hama batuza akanwa kawe ko Kristo ari umwana w'Imana. Hama ukizwe ubone ubugingo budahera. Yesu agukureho ubuhene, hawe winjire mu ntama ziwe. Hama wumve ijwi ryiwe, hama umukurikire. Subiramo aya majambo uti: Mwami Yesu, menye neza ko wapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyacu. Yesu, ndakwizeye, wizeresheje umutima wanje ko uri umwana w'Imana nzima. Ndatuje akanwa kanje ko uri umwana. Ndahamagaye amaraso yawe kugira ngo anyeze antunganye, acagagure imigozi yose ari imivumo n'akarande n'ibindi vyose mu izina rya Yesu. Yesu, ndakwakira umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanje. Uyu munsi yahakanye Satani n'ibikorwa bibi vyose. Futa izina ryanje mu gitabo c'urupfu, ndike mu gitabo c'ubugingo. Uyu munsi mpisemo kugukorera kugeza n'isi yanje yo kubaho kose. Urakoze, urakoze Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha nshuti mukuru wasubiyemwo ayo majambo. Akubwiza ukuri, akanya nubwo wopfa woja mw'ijuru. Yesu yaciye avuga neza ngo ufise uwo mwana ufise ubugingo. Nawe nimba ufise Kristo Yesu ufise ubugingo. Ariko nguhimirize gusenga rwose, kwisumvisha gusoma ijambo ry'Imana, kubatizwa mu mazi menshi no gusengera muri eglise y'Imana. Aho bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi ukeneye kubatizwa no babatiza mu mazi menshi. Nifuza yuko tugufasha. Nimero zacu ziri ngaho na email urashobora kutwandikira, hama tugufashe. Yesu nashimwe. Ushaka kubatizwa ubundi urashobora kutwandikira. Nawe usengera ushobora kutwandikira tukabafasha. Imana ikumugisha. Reka nshimira abantu mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Nizera ko wasabiye vyinshi, kungutse vyinshi, kandi ubandanye ubisangiza abandi na groupe canke ubipostinga. Rero kaduhetse ikiganiro cacu dusenga nk'uko twagitanguye dusenga. Imana turagushimira, uhaye icubahiro, tugishe ibintu by'intsinzi.
rihungabane mu izina rya Yesu Kristo, ribandanye guhungabana mu buzima bwacu mwami. Uwiteka Imana tugushimiye ibyo wakoze byose kuva ikiganiro gitanguye mpaka giheze. Ngushimiye ukuntu wavuganye n'imitima y'ubwoko bwawe. Ngushimiye mwami Imana ukuntu uriko uratwereka yuko dufise uburenganzira bwo kuza imbere yawe tukivugira ata muntu n'umwe atuzanye. Ngushimiye kuba mwidegenjo ubwo buntu n'urukundo waduhaye. Turagushimiye, turasabye mpwemu yera kugira ngo abandanye kutwigisha byinshi, kutwereka byinshi, kugira ngo Uwiteka Imana turushirizeho kuba intama zawe kandi zikumvira. Urakoze Yesu. Sengera buri muntu wese mwami, mugirire neza amatwi mpwemu kugira ngo abashe kumvira no gukurikira, abashe kuvugana nawe uvugane nawe kugira ngo akumve. Mana, mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze. Ndagushimiye mwami, dusengeye umuntu yafashe ingingo yo gukiza uyu munsi, ize mu maboko yawe mwami, ukuze mu buryo bw'impwemu, akuboneye umurongore, maze umuhe amatwi na wene y'impwemu kugira ngo yumve ijwi ryawe agukurikire. Urakoze Yesu. Turagushimiye, turaguhimbaje, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.